kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira uyu munsi turisoma mu cete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 16 cose kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 27. Nico gisozera, ni igice gisozera ico cete. Hanini n'intasho mugabo uremeshwe niki canditswe, uremeshwe n'amazina agenda avugwamo, nawe wiyumvire kuvyo yagiye ukora kubw'ubwami bw'Imana, kubw'ubutumwa bwiza, kubw'abantu b'Imana. Imana iguhezagire. Hanyuma kandi umenye iryo sezerano riri ku murongo wa 20 turaza kurisoma kandi turarisozera ko Imana iguhezagirane n'abumviriza ubutumwa hamwe bose nawe busangiza. Mbashimiye Foyibe mwene data, niwe mukozi w'ishengero ry'Ikenkireya, ngo mumwakire kubw'umwami wacu nk'uko bibereye abera, kandi mumufashe kuca azogomba cose, kuko nawe yafashije benshi barimo jewe. Muntahirize Purisikira na Akwila, abakoranye nanje muri Kristo Yesu, kandi bahevye iyabo mitwe ko yocibwa kugira ngo bakize amagara yanje. Si jewe jenyene mbashima, ariko n'amashengero yose mu banyamahanga arabashima. Kandi muntahirize ishengero ryo mu nzu yabo. Muntahirize Epayineto, uwo nkunda, niwe yashurije abo muri Asiya babaye aba Kristo. Muntahirize Mariya yakoreye mwebwe cane. Muntahirize Andironiko na Yuniya dusangiye umuryango, ababohanwe nanje ni barurangiranwa mu ntumwa, nibo bantanze kuba muri Kristo. Muntahirize Ampuriyato, uwo nkunda mu mwami wacu. Muntahirize Urubano, akorana natwe muri Kristo, na Sitaku, uwo nkunda. Muntahirize Apere yagejejwe akarama muri Kristo. Muntahirize abo kwa Rusitaburo. Muntahirize Herodiyoni dusangiye umuryango. Muntahirize abo kwa Narukiso abari mu mwami wacu. Muntahirize Tirufayina na Tirufosa bakorera mu mwami wacu. Muntahirize Perusi akundwa, yakoreye mu mwami cane. Muntahirize Rufo yatoranijwe n'umwami, na nyina ni nka mama. Muntahirize Asunkirito na Ferugoni na Herume na Patiroba na Heruma na bene data bari kumwe nabo. Muntahirize Filologo na Yuriya na Nereyu na mushikiwe na Oruma n'abera bose bari kumwe nabo. Muramukanishe kugumbirana kwera. Amashengero ya Kristo Yesu arabaganutsa. Ariko bene data, ndabinginga kwitegereza abazana ivyo gutandukanya n'ibitsitaza bidahura n'ivyo mwize, mubazibukire. Kuko abameze batyo umwami wacu Kristo atari we bajakariye, ariko n'inda zabo, kandi bohesha imitima y'aberanda amajambo meza n'ivyo kubanezereza. Igitumye mbabwira ivyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Nico gitumye mbanezererwa, ariko ndagomba ko muba abanyabwenge ku vyiza, mukaba abatungu ku kibi. Abatungu n'uvuga abatazi ku bibi. Hari handi nasomye ngo niwe yabaye yashuritse mu kumenya Kristo, niwe yabanje gukizwa muri Asiya. Imana ishimwe cane. Ni ku murongo wa 5 aho nasoma, kandi muntahirize ishengero ryo mu nzu yabo. Muntahirize Epayineto, uwo nkunda, niwe yashurije abo muri Asiya babaye aba Kristo. Niwe yabaye umuntu wa mbere akizwa, mu Kristo wa mbere Paulo yaronse muri Asiya. Imana ishimwe cane. Dusubire ku murongo wa 19. Igitumye mbabwira ivyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Nico gitumye mbanezererwa, ariko ndagomba ko muba abanyabwenge ku vyiza, mukaba abatungu ku bibi, canke abatazi ku bibi. Umurongo wa 20. Imana nyene amahoro izofyonyorera Satani vuba musi ibirenge vyanyu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Timoteyo dukorana arabaganutsa, Bonarukiyanos
na Yasona na Sosipatiro dusangiye umuryango. Nanje Terutiyo nanditse ikicete ndabaganutsa mu mwami wacu. Gayo arabaganutsa wansembereje kandi akakira n'abo mu ishengero bose. Erasito aganze ivy'ikori ry'iki gisagara na Kwaruto mwene data barabaganutsa. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo ubane namwe mwese. Amen. Imana ishobora kubakomeza nk'uko ubutumwa bwiza nahawe no kwigisha ibya Yesu Kristo bivuga, bihura no guhishurwa kw'ibanga ryahozwe uhereye kera hose, ariko muri iki gihe riraserutse kandi ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana birimenyesheje amahanga yose, nk'uko Imana ihoraho yageze kugira ngo bumvire Imana babiheshwa no kwizera. Imana ifise ubwenge yonyene, icubahiro kibe icayo ku bwa Yesu Kristo ibihe bitazoshira. Amen. Imana ibahezagire mwe mwaduteze amatwi. Ndasubiye ndavuze ngo Imana nyene amahoro izofyonyera Satani vuba munsi birenge vyanyu. Muragahezagirwa n'iryo jambo.